nakanyamuneza kubona uyu mwaka wuguruwe Burundi buri mu mahoro, umutekano n'umwumvikano hagati ya bose rimwe ngaha mu gihugu cyacu. Mwebwe rero mwamikangamwe mutanguye uwo mwaka ni muvyakire nk'umugisha, kuko muje kwitegurira guhagararira amahoro n'umutekano, ntimuje kubirondera, muje kwinjira mu bundi buzima mutahoramwo, ubuzima budasanzwe kuko busaba umuhamagaro, busaba kwihangana, kwitanga, kwiheba no kwihebera igihugu n'abene gihugu. Mumenye rero ico mugiye kuzovamwo kugira ngo mutangure kwiga mukigendera, mwitwararike ico mugiye kuzokora kugira ngo ntimumere nk'abubiriwe bagaterwa batiteguye. Nico gituma mpereye kuri mwebwe cyane cyane, mwebwe mwinjiye muri uru rwego rwo kwivuna basi, mumenye ko ari rwo rwego rw'intwaramiheto rutegekanijwe mu gihugu cyacu, rukaringanizwa kandi rukaronka inyigisho kugira ngo rukingire imbibe z'igihugu, ukwikukira kw'igihugu n'ubwigenge bw'igihugu. Mutangure urugendo rwo kwitegurira ubwo butumwa muzi ko mugiye guteramira amahoro mu Burundi. Ubushatse kuba intwaramiheto ntabaje mu murimo usanzwe, kuko abaje gucika intare mu muryango. Nico gituma ivyigwa muzoharonkera atari ivyigwa bisanzwe, kuko bizotuma murinda mugahagararira igihugu koko. Aha rero mbaye ndabakebura, nk'uko mwabibonye ku capa mu rwinjiriro rw'iyi kaminuza y'intwazangabo, aha hinjira uwubishaka kandi ashoboye. Nivyo birashoboka ko hari uwabonye igihagararo c'intwazangabo mu ntwaramiheto kikamunezera, akumva mu mutima abinezererewe, hanyuma akipfuza kumera nkawe, mugabo ntiyaraba mu mutima wiwe ko abishoboye. Ejo aho bukera umutima ushobora kuzobishaka, ariko umubiri ukanka kuvyakira kubera arakagumye. Birashoboka kandi ko igihe waheze amashure yisumbuye waravye kaminuza wojamwo, uyihejeje ugacuronka akazi, hanyuma ugacuhitamwo iyi kaminuza y'intwaramiheto kuko uyiheza ukaba umukozi wa leta, ariko ku by'ukuri umutima wawe utiteguye kwihebera bene gihugu. Niwashika kubigumye ushobora gusubiza inyuma umugongo ngo ntavyo waruzi. Ushobora no kuba ndetse wakuze ubona iwanyu mu muryango hari intwazangabo, nawe uti reka ndabigane naho umubiri utabikwiye. Ahandi mbere ugasanga waje muri iyi kaminuza kubera agakoko k'abandi utabifitiye umuhamagaro. Nagira ndabamenyeshe ko umutima wo kubishaka udahagije, hategerezwa kubamwo no kuba ubishoboye, kuko ibanga ryo kuba intwaramiheto ni umuhamagaro mu butumwa budasanzwe. Erega ubutumwa bwo kuba intwaramiheto bisaba gutanga ubuzima. Ndababwiza ukuri kuko birakenewe uno munsi. Iyo urugamba rukamvye mukora ibikorwa byo kwihebera igihugu, mbere no gutanga ubuzima birimwo, kuko urugamba n'urukino rwo gutanga ubuzima. Mwinjire rero mu ntwaramiheto muzi ico muje gukora. Bisaba rero imyiteguro idasanzwe mu mutima
mu muzirikanyi no ku mubiri. Nico gituma imyimenyerezo yo kwivuna basi isaba kurinda no udatinya urukamvye. Mu rwego rwo kwivuna basi bisabwa kugira umutima wo kwitanga no kwitangira abandi. Bisaba ko buri ncabwenge uzi gutohoza no gufata ingingo mu bwitonzi kugira ngo ntujaniranye kubera ubwoba. Umuco wo kwitanga umwasi wari waranyengetereye abarundi, mwebwe uwo mutima ntubajemwo kuko wosanga witeranije n'umukunzi. Aha muhaje muri abene gihugu basanzwe, ndabivuge nk'abanyamahanga, muhaje muri abasivile, ariko muzohasohoka muri ntambwe mu rugo. Arico gituma muje muri nk'ibibuguru vy'intare, muje kugira ngo babahingure mucike intare nyazo. Abo bizonarira nabo bazocika ingwe, abandi bacike ubuyabo. Ariko ico tubashaka ko twebwe nuko mwese mworangiza mumeze nk'intare mu muryango w'abarundi. Nagira ndabagabishe kandi mwinjiye mu gihe tukiriko turisanasana mu gihugu mu bijanye na politike, imibano n'ubutunzi. Iki gihe abarundi baracarabana mu maso bikekana mu bisata by'igihugu kubera amacakubiri yari yarasinzikaje Uburundi. Mu kubatora mwarabonye ko basuzuma ko intara, ubwoko ndetse n'ibitsina byaserukiwe. Mugabo kuva ubu kubera igikorwa mwitegurira arico kubahiriza abantu bose bazoba baba mu gihugu, ubu nyene ubwoko, intara, ibitsina mute hasi muvyibagire. Abarundi ntibakeneye umuhutu canke umututsi, umukenyezi canke ubuva aha canke hariya kugira ngo baronke umutekano. Bakeneye ingabo z'Uburundi, ingabo zibushitse zidahengama. Mwinjiye babitirira ubwoko, mumenye ko muzohasohoka mufise akaranga k'intwaramiheto itavangura mu gukorera igihugu. Kuva uno munsi karanga muntu yanyu ni ibendera y'Uburundi. Ni jewe nk'umukuru w'abarundi bose ndabitumiye, ndababwiye nti nimuze mwitegurire guharanira iteka n'itekane ry'Uburundi n'abarundi bose. Twagira tubonereho kano kanya kugira ngo tubatekerere impanuro mwo kwisunga mu bikorwa byose mugiye kurangura ngaha. Twerekeze amaso ku mikangara yarangije rwa rugendo mpejeje kuvuga, urugendo rwo kuba intare, kuko bo bamaze kuba intare koko. Tubanje rero kubakeza ku bukerebutsi n'ubwira mwerekanye mu myaka yose mumaze muri mu vyigwa vyo kwitegurira kuba intwazangabo. Ubuhizi mwerekanye mu myimenyerezo no mu vyigwa biraremesha abene gihugu, nico gituma babarindiranye igishika mu bikorwa. Uno munsi murarangije itsinda rya mbere ryo gutegurwa kuba intwazangabo. Mumenye ko mwahabiye kuba umwugariro n'igikingi c'irembo. Abene gihugu bababona bararemye kuko babana ko muri ingabo zibushitse zibereye gukingira igihugu. Muri intare mu muryango w'Uburundi. Si ivyo gusa, muri n'abagabisha b'ingabo mujejwe igikorwa cyo kwivuna basi. Namwe rero mumenye inyifato mugiye kugira ngo mutsimbataze icizera abene gihugu babafitiye. Intwazangabo nziza yama ifise ingoga n'amagara meza, ikama iryamiye amajanja ku gikorwa ijejwe cyo gukingira abene gihugu. Mutangure imirimo mufise ku muzirikanyi yuko umubano hagati w'intwaramiheto n'abene gihugu ari nk'umubano hagati y'amazi n'ifi.
amazi yakamye ifi nayo nta buzima isubira kugira. Muramize kumuzirikanye ko abenegihugu bapfuye canke bahunze kwa tamvo zo kubaho kw'ingabo ziba zikiriho. Umwitwarariko w'intwaramiheto n'amahoro mu gihugu no mu benegihugu n'ubuzima bwiza bw'abenegihugu. Nico gituma zidakubita urugohe zama zirikanuye kandi ntizifata ibintu minenegwe, zigakorera ahariho hose mu gihugu. Erega s'abarundi bose bemera gukorera leta hariho hose mu gihugu kiretse mwebwe intwazangabo. Intwazangabo itegerezwa kumenya ko impehesa ari ingabo zitagira umutware. Mumenye kwama muri ingabo mwitwararikana ntaryo ko abo murongoye bafise umwumvikano mu bumwe bwabo. Intwazangabo nikiremesha mu mugwi irongoye imeze nka serubwo mu rugo. Murabakarorero mwongere mwigisha ingabo murongoye agatima ko kwirengera bakihebera abandi urugamba rukamvye. Intwaramiheto yumvise iyo umwasari aho abandi bahunga, intwaramiheto yoyo niyija. Nico gituma mutegerezwa kwama hagufi yabo murongoye kugira ngo koko mubaremeshe. Murama mwitwararika kwigisha abo murongoye kwigenza nk'intare kuko nico kimenyetso cyanyu. Intare yama imerewe neza kuko ntayikitera ubwoba. Nindinza amabi yose. Namwebwe ndazi aho bigoye muca mugira agakomando. Kandi murazi yuko umukomando atananirwa. Uwemeye guheba ikizimvye kuri we aribwo buzima bwiwe ntiyobona igiteye ngo agitera umugongo. Intare ifitiye impuhwe bantamagara. Nta urabona intare iriko iratata n'agakwavu. None namwe muze muramire abo benegihugu bato bato. Abazokwitwaza igikenye bagahohotera abandi murahangana. N'intwaramiheto zonyene n'igipolisi zemereye gukoresha igikenye mu gutabara abenegihugu. Uwitwaza igikenye rero murahaba muheze muhangane nawe, mugabo mukingire abo bose bato bato batagira inkomezi. Ico kwitonderwa muririnda abahanuzi babi. Mubaze umutima n'abakurira igihe cyose imbere yo gufata ingingo. Mugire umuziro uzigwa kujana nyabahururu canke guha amatwi abipfuza kubagira ibiraro kugira ngo bashike kuvyo bipfuza. Murama mwibuka wa mugani wa basokuru ngo wiyanka agendera mu makanda y'intakare, canke ngo imiswi itazi agaheza yogamika gaca. Turiko turatunganya inzira irashe kugira ngo ubuzima bw'igihugu mu bisata binyuranye inzego zose zibe magiriranire. Ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ishaka ko inzego zo kwivuna basi n'iz'umutekano ziba inzego zifashe kandi z'akarorero, zishoboye guterera agacumu k'ubumwe no mu bisata bindi vy'iterambere ry'igihugu. Ni muri iyo ntumbero kandi turiko turatunganya igihugu kugira ngo ingabo z'u Burundi nazo zibimboneza mu bikorwa vy'iterambere. Mbere muza mwaratanguye. Intwazangabo iyo zumvise urugamba rwo kurwanya umwasi ari we bukene nizo za mbere zizi n'ingene zitonda. None ndabakengurukiye kuko muza muri ku kivi. Kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto ISCAM ni imwe mu makaminuza yigisha incabwenge mu bisata bitandukanye mu gihugu cacu. Ikaba mbere ifise ikirushije izindi kuko inatanga ubumenyi mu buhinga bwo kwivuna basi ahaturutse hose no kuba kirumara mu gukingira imbibe n'ubwigenge bw'igihugu. Nico gituma tubarindiriye ko vyinshi. Iyi kaminuza y'intwazangabo yashizwe mu mashure y'akarorero ya gisirikare muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Bivuye ku kanovera k'inyigisho zihatangirwa bituma riba rurangiranwa mu makungu, rigahurumbirwa n'ibihugu bibanyi
kumbure ejo aho bukera n'ibindi bihugu bitari bike muri Afrika y'ubuseruko bizorungika imikangara yavyo kurahura ubwenge ngaha mu Burundi. Twakurikiye kandi twahimbawe n'ibikorwa bitari bike vyaranguwe muri rusangi, na cane cane mu bijanye n'inyigisho nk'uko twabishikirijwe n'urongoye kaminuza mu mwaka w'ivyigwa waraye usozerewe. Turashimiye kandi turakeje abigisha n'abarongozi b'iyi kaminuza kuko ugende bitanga batiziganya. Igihe uyu mukuru w'iki kigo w'iyi kaminuza yariko aravuga abakoze neza vyankoze ku mutima, kumva yuko intwazangabo imenya koko ingene ishobora guteza imbere abandi kugira bagire umutima nkawe. Mbere kubera ivyo na jewe ndemeye yuko nzomuha agashiro kabute, nemeye yuko nanje nzomugabira inka ndamuha n'ico azokoresha mu kubaka uruhongore rwayo. Mu ntumbero yo gutegura intwazangabo zikwije mu bumenyi butandukanye, turashimira kandi ku mugenzo mwiza wo kwama mutunganya indwi yahariwe ubumenyi, inkino n'imico kama, bigatuma abanyeshuri bahamenyera vyinshi badasanzwe biga mu ishuri. Muri iyo ntumbero yo guha ubumenyi butandukanye intwazangabo z'u Burundi, turanezerejwe nuko ibisata vy'ivyigwa muri iskamu biguma bigwira kugira ngo ubumenyi bukenerwa mu buzima bw'igihugu bwose butangwe ngaha. Mbere muri kazoza abaja kwiga mu makaminuza yandi yaha mu Burundi bazogabanuka bigire ngaha. Kuri ico mbere nariko ndiyumvira yuko twohindura abasoda ntibaze kwiga kwinonora imitsi bavyigira mu yindi kaminuza, kandi ngaha ariho hambere bigisha kunonora imitsi. Tugiye kumvikana n'urongoye urwego rwo kwivuna basi kugira ngo dutanguze igisata c'abinonora imitsi bigire ngaha nyene. Vyonezera abasivile baje hakari abasoda baja kwiga kwinonora imitsi mu zindi kaminuza. Muri ivyo vyose rero twagomba dushimire kandi dukeze bimwe bivuye ku mutima uwo wese yagize uruhara kugira ngo mushike kuri uyo mwimbu mwatubwiye uteye igomwe mwarose. Ku bijanye n'ibirori vy'uno munsi, eka mbere n'ibikorwa vy'intango mumazemwo imisi, twagomba dukenguruke icivugo mwatoye. Iki civugo koko ni icivugo kijanye n'ibihe tugezemo mu Burundi, ngo kaminuza y'intwaramiheto, uruhongore rw'imboneza mu vy'ubuhinga n'ubumenyi mu rwego rwo kwivuna basi bw'u Burundi, mu kubungabunga ubutunzi kama no gukingira itunga rusangi vyo nkingi y'iterambere rirama mu Burundi. Ni icivugo gihuye neza n'imigabo n'imigambi leta iriko irarangura. Ico twifuza nuko intwaramiheto ziri za mbere mu bikorwa vyo kugwanya ubukene. Mwebwe intwaramiheto nimwe muzi gukorera mu gihugu cose mutaravye iyo muva. Nimutange akarorero kuko mu ntumbero dufise dushaka yuko ubushikiranganji bwose butegerezwa kwerekana ico bwaranguye muri komine yose yo mu Burundi. Ivyo rero murazi yuko hariho abatemera kuja gukorera mu yandi makomine yo hagati mu gihugu. Mwebwe rero ko muri abasirikare muratubera akarorero, babone yuko mukorera hose, abandi bazoheza babigane, kuko nta leta yo gukorera i Bujumbura. Leta ikorera mu makomine yose y'igihugu, nta mugambi n'umwe leta irangura atari umugambi w'abene gihugu bose atanumwe avuyemo. Mwebwe muri ntagoheka mudashitse kwihangiro mwiyemeje, ntimuraba impembo, muhemuka mushitse ku gikorwa kandi ntimuraba imishahara. Nico gituma mutagira amasendika, kuko amasendika umenga nayagiye gusaba imishahara, sayagiye guteza imbere igikorwa. Iki civugo rero cuno munsi
ni icivugo koko cerekana yuko intwazangabo mwifuza kuramurira igihugu ingene zizoba zimeze. Izo nazo zikazoba zirangwa n'ubumenyi bukwiye kandi butandukanye buzofasha kugira ngo ico ziterereye mu gukingira igihugu cabibarutse, mu kukirinda no mu kugiteza imbere hisunzwe imigambi ya leta. Dushaka koko kugisoda kiba inkingi y'iterambere. Nagira mbere mfatireho aka kanya nshimire cyane intwazangabo mu gisirikare tumaze kuzeza amabanga atarayo igisoda. Twaragendereje dusanga abasirikare bose barangura amabanga atarayo kwivuna basi, bose bayarangura neza kandi bafise umwimbu ushimishije. Cyane cyane turashimira abagenywe mu mabanga ubu vuba, kuko baje bafise ingoga zidasanzwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Nivyo rero bitwereka ko intwaramiheto z'u Burundi duhereye ku ndongozi zirashwe ishinga no gukingira igihugu cacu, ariko zidasize inyuma iterambere rirama kandi ridakumira. Nkako muramaze kuvyerekana mu bisata bitandukanye, ivyo navyo ahanini bikaba biva ku bumenyi iri shure rirosa abitegurira kurongora abandi. Nkuko nabivuze, uyu mubagwa urahambaye mu buzima bwa kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto. Nico gituma kuri uyu munsi udasanzwe twakiriye ku mugaragaro kandi duhaye ikaze mu rwego rwo kwivuna basi iyi mikangara igize umugwi wa 50. Mbere tunabakeje ko bagize amahigo bakagomwa mu bandi benshi bariko barahiganwa, bakaba biyemeje gukorera no kwitangira igihugu cabibarutse bari imboneza mu ntwaramiheto z'u Burundi. Ntitwokwibagira rero gukeza izi ntwazangabo zigize umugwi wa 46 zirangije ivyigwa muri ISCAM, zikaba zihejeje kuronka impapuro z'umutsindo. Tubipfurije kuroranirwa mu mabanga hambaye bagiye gushingwa mu minsi iri imbere yo kurongora abandi. Ico twokwibutsa nuko muri ayo mabanga ajanye no kurongora abandi mwokwamana ntaryo mwumviriza impanuro z'ababoneye izuba, eka mbere mwumvirize n'abo mujejwe mu ntumbero yo kubatunganiriza aho hose bizoba bikenewe. Ni naho bazobagirira icizere bakabayoboka mu vyo muzobatuma ataguhiga imanga. Izi ndahiro muhejeje kurahira imbere y'u Burundi n'amakungu muzozamize ku muzirikanyi, kuko nizo zizobabera umushinge w'imirimo yanyu. Mumenye ko mutegerezwa kuzisunga muri byose na hose, mwirinde kuzirengako. Nibanga rikomeye ribangirwa ingata, kandi uzorimena rizomumena inda, nk'uko basokuru bayamaze ngo uburibanga ukabona ibara. Muri kino gihe turi muri ibi birori aha muri iki kigo ca ISCAM, ntitwogenda tudakeje abasirikare bose iyo bari hose mu mirimo itandukanye ku bikorwa vyiza bariko bararangura, haba mu Burundi canke mu mahanga, iyo bari mu bikorwa vyo kubungabunga no kugarukana amahoro. Tubipfurije gutera imbere nk'umuzinga, barushirizeho kandi bame barangwa n'umutima wo gukunda igihugu cabibarutse, kubaha, gusenyera ku mugozi umwe kugira amahoro bisasagare mu Burundi bwacu, muri Afrika no ku isi yose. Turabakeje rero mwebwe basirikare mwese, kuko murose intwazangabo zifise amaraso mashasha, buca zibasanga aho muriko murarangurira imirimo itandukanye kugira ngo mufatanye urugendo. Murabakirane ugweze, muzobayoboke mwebwe bazoba barongoye, namwe muzoba mubakurira mu mirimo, muzobereke umwonga uhuma n'udahuma, mubarose impanuro zikwiye aho hose bizoba bikenewe. Banyakubahwa mwese mwitavye uru rubanza, batumire bahire. Abarundi barayamaze ngo nta nyambo ibura gahonzi,
nico gituma naho twumvise ivyaranguwe ari vyinshi kandi bishimishije, twumvise ko hariho ivyo mutashoboye gushikako ku mvo zitandukanye, ari naho mwahereye kugira umushinge imigambi muzokwisunga muri uyu mwaka w'ibikorwa mutanguye. Tubanze kubakengurukira kuko ku mwaka uheze mu gihe nk'iki naho nyene mwari mwashikirije ivyabagoye, ariko uyu munsi tukaba twumvise ko vyinshi vyarose inyishu bivuye ku bwira bwanyu n'abo musanzwe mufashanya. Nta nkeka ko n'ubu bizogenda neza kuko murazi yuko turi kumwe twese bishoboka. Murazi ko kandi inyakamwe inyagimwe, kandi ko bugabo bwa jenyene yabuwe n'imburu. N'ubu rero umwe wese ategereza kugira akigoro mu bimuraba kugira ngo imigambi twumvise iki kigo gifise kuri uyu mwaka w'ishure turiko turugurura izoranguke neza. Kubitwerekeye rero leta turongoye nta kitazokora kugira ngo ishigikire igisirikare cy'u Burundi muri rusangi, na cane cane mu gisata c'inyigisho duhereye kuri kaminuza y'Intwazangabo, kugira ishobore kurangura ivyo yishinze atankomanzi. Nico gituma kugira ngo ndabagume impande, nemeye yuko aho muzaba mwantumiye hose kubashigikira mu bikorwa vyanyu, nzokwama ndi kumwe namwe. Mbere nshingira ko nemera n'ubutumire umukuru w'urwego rw'Ivunabasi yantumiye kugira nzenze kwirabira ingene bimeze, naho vyinshi imbere twabitanguranye kandi turiko turabikorana. Imbere yo gusozera twagomba dusubire gukengurukira ubushikiranganje bwo kw'Ivunabasi, indongozi cane cane za kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto, abigisha bose n'ababafasha mu gutunganya imirimo ya misi yose, kukigoro kadasanzwe bagira mu kuronsa ubumenyi abanyeshuri mu bisata bitandukanye. Ni kuri ayo majambo dusozereye ko twugurura icese umwaka w'ivyigwa w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021 muri kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto ISCAM. Ni harambe urwego kw'ivuna abasi bw'u Burundi, ni harambe kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto ISCAM. Mwese hamwe Imana ibahezagire, yongere ihezagire u Burundi n'ababubamwo. Murakoze. Burundi